Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amashyirahamwe atandukanye y'umuryango w'abibumbye yita ku bikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atewe impungenge n'umubare w'abasivili bakomeje kwicwa n'abarwanyi b'imitwe itandukanye yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'igihugu. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Temistokle Mutijima. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi rivuga ko umubabaro uterwa n'ibitero byibasira abasivili barimo nabo mu nkambi z'imbere mu gihugu udakwiye gukomeza kwirengagizwa. Muri uku kwezi mu ntara ya Ituri honyine uyu muryango uvuga ko ibitero by'impurirane by'imitwe yitwaje intwaro byahitanye abantu 11 naho inzu 250 zirasahurwa nyuma ziratwikwa. Ako kaga kariyongera ku mfu z'abasivili barenga 800 zabaruwe n'imiryango ishamikiye kuri Loni ishinzwe ubutabazi hagati y'ukwezi kwa kabiri n'ukwa gatandatu muri uyu mwaka. Matthew Sotmash, umuvugizi wa UNHCR, akavuga ko benshi baguye mu bitero by'imbunda cyangwa imihoro bagabweho mu biturage bari batuyemo. Bwana Sotmash yongeraho ko abantu barenga 20,000 bavanywe mu byabo n'ibitero nk'ibyo ibyateje ibura ry'ibiribwa. Uyu muvugizi wa UNHCR avuga ko mu byumweru bike bishize intambara ishyamiranyije ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru imaze kuvana mu byaba barenga 160. Leta ya Kongo yagiye ishinja u Rwanda kugira uruhare mu bitero bya M23 ndetse ikanashinja Perezida Paul Kagame ubwe gushyigikira izo nyeshyamba ibyo wahakana. UNHCR igahamagarira imitwe yose yitwaje intwaro guhagarika imvururu bwangu. Uyu muryango kandi urahamagarira isi yose kwita kuri aka karere no gukorana n'ibihugu byo mu karere mu nzira igana ku mahoro arambye. Ahandi havugwa urugomo rw'imitwe yitwaje intwaro ni mu gihugu cya Libya aho imirwano hagati y'imitwe ihanganye mu mujyi wa Tripoli yahitanye abantu 3. Ibindi tubibaze Fidel Niyonga. Iyo ngwano yabereye mu gice cy'umugwa mukuru kirimo ibiro bitari bike vya leta n'amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'inyubakwa z'abaseruka ibihugu byabo muri Libya. Yatandukiye kandi ibindi bice byitwa Ain Zara na Asba. Iryo tana mu mitwe ryatanguye imbere y'isaha 6 zo mwijoro amasaha y'Tripoli rikaba ryamaze amasaha atari make. Iyo migwi yabandanije kurasana gushika mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu inyuma yuko habaye agahengwe. Amara ibintu byasa nibitekanye mu masaha yo kumuhingamo uno munsi wa gatanu mu bice byo hagati ku mugwa mukuru aho imodoka zaturiwe zagaragara mu mabarabara mu gihe izindi zari zuzuye ibitoboro by'insoro. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyemereye Kenya imfashanyo ya miliyoni 255 z'amadolari azafasha icyo gihugu guhangana n'ingaruka ziterwa n'ibura ry'imvura ryabangamiye umusaruro w'ibiribwa. Ibi byatangajwe n'umuyobozi wa USAID Madame Samantha Power. Ni inkuru twateguriwe nanone na Fidel Niyongabo. Umuyobozi w'ikigo USAID Samantha Power yabwiye abamenyesha makuru Nairobi muri Kenya kwifashanya ikigo ayoboye cyatanze yiyongera ku yindi miliyoni 65 y'amadolari cyaza cyaratanze muri uyu mwaka. Yasiguye ko ingwano muri Ukraine yongereje ububabare bw'abanyagihugu muri Kenya no mu bindi bice byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika. Leta ya Kenya ivuga ko abantu miliyoni 4,100 muri ico gihugu bafise ibibazo by'ibifungurwa. Ico gitigiri cyongeye mu kuva ku miliyoni 3,800 mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Margaret Kobia, umushikiranganje ajejwe ivyerekeye igitsina n'abageze mu zabukuru hamwe n'imigambi idasanzwe muri Kenya, yatangaje ko leta imaze gukoresha imiliyari 12 n'imiliyoni 600 z'amashiringi mu gikorwa cyo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'ingaruka z'uruzuba. Yongeye ko yamara bagikeneye iyindi miliyari 15 y'amashiringi. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com. Mushobora no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga za Facebook, Twitter, YouTube. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi ahavugwa imiryango irenga 2800 iba muri quartier Gasenyi hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu ishinja imikorere mibi urwego rwashinzwe kubimura bava hafi y'iyo ngoro. Iyi ni inkuru yateguwe na radio Ijwi ry'Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi dusomerwa n'umunyamakuru wacu Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Ikiringo kingana n'imyaka igera kuri 4 kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro. Kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora. Umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe. Muravyirekete uko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende, rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparcelle abene gihugu bajamwo n'amaparcelle leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par intégration mu kinyamazuru, bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro hakaboneka isoko hakaboneka n'amashure, hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyencubahiro umukuru w'igihugu. Ibyo bibaye nyuma y'indwi gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni ku gishitsi imiryango iba ngaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba c'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro. Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro c'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Hari abandi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabomba rero n'akaryo mbere kubwira bajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazotererwa aserera mu nyuma cyane ntagira ko baho umuzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko. Umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari barabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumboza umutekano w'ikirimba c'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni urugo rugira umutwe igihugu naco gira umutwe ninye nicubahira umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegerezwa kuronka umutekano ukwiye. Iyo miryango irarantibuca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba c'umukuru w'igihugu ifise amakenga menshi. Tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho umuzibukiro mugende, none ko ivyo batubwira bitajanye n'intumbero irikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero, twibajije tuti uwo hariho uwundi muntu yoba ciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye ni akaba hari byoba bibabaje cyane. Nta kindi baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwi washinzwe kugira ngo batunganyirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko ubaserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika. Iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo. Hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba c'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka. Iyo miryango igera ku 700 iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare. Iyo miryango nayo nyene irarahira ikarengwa kwitarota iva kuri uwo mutumba itarose icanditswe gitomora neza kazoza kayo. Arakoze Thierry Ndayishimiye udusomeye iyo nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Mukayiranga Monica no mukobwa wo mu basigajwe inyuma n'abateka mu Rwanda uvuka mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi avuga ko ubuzima bwe bwabaye bwiza nyuma yo kubona akazi arangiwe n'abamwumvise mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kabo yongeye kumusura abwira mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uko yamusanze. Mpera za 2018 nibwo namenye umwana w'umukobwa warangije kaminuza yize mu ishuri rya IER kandi ishuri ryigenga hano mu mujyi wa Kigali arihiwe na leta y'u Rwanda yiga ibigendanye n'ibaruramari ariko arangije abura akazi imyaka myinshi asubira mu mwuga wo kubumba. Icyatumye njya kumusura numvaga umuntu warangije kaminuza akarangiza amashuri ari muri bake bize muri iyo miryango babashije kurangiza kaminuza agasubira kongera kubumba inkono agurisha amafaranga 100 cyangwa 200. Numva binteye amatsiko narabasuye rero nsanga arabumba nyine muraza kubona amafoto y'icyo gihe. Hanyuma nsanga n'abavyeyi be rwose ari abantu bababaye kuko baravuga bati nubwo leta yari umwana wacu ariko natwe twajyaga tumuha agatike tukagerageza kumufasha, twumvaga ko azadukura mu buzima bukakaye twari turimo, none dore yagarutse turongeye turabana. Byari agahinda gakomeye cyane.
iyo ntekereje ko nize natekereza n'ibyo bantanzeho numva nzungereye cyane bikaba byantera agahinda nkagera kure. Diplome yanjye rwose sinjya nanabitekereza kuko ndebye n'ahantu iri banza yaba niyo umuntu twiganya mpamagaye mba numva anteye igikomere cy'uko njye nta kintu nkora kandi wenda abandi barize bakabona imikorere. Twavuga tuti niyiga akarangiza kaminuza azabona akazi hanyuma azajya tugaburira natwe tuzasaze neza tumererwe neza. Kuko burase yigiye iki yavunikiye hari icyo bimaze ntacyo twavunikiye. Uwo ni Monica Mukayiranga na papa we mu mwaka wa 2018 igihe Assumpta Kaboyi yabasuraga. Assumpta Kaboyi hashize imyaka 4. Uravuga ko ubuzima bwa Monica Mukayiranga bwahindutse gute? Yego nibyo navuga ngo nongeye gutekereza Monica mu minsi ishize ubwo hano i Kigali haberaga inama y'abasangwa butaka ba Afrika bahahuriye, hanyuma nza guhura n'abantu bo mwishyira hamwe rimwe Monica nawe yabarizwagamo. Ndababaza nti nta makuru ya Monica? Bati ntabwo wamenye ibyabaye. Bati Monica yabaye umukobwa w'igitangaza, nyuma ya cya kiganiro yabonye akazi, nuko bituma rero mvugisha Monica ambwira ko nyuma y'ikiganiro twagiranye abantu benshi bagiye bamuhamagara, abantu benshi bakamubaza bati mbega buryo warize, abatari babizi. Hanyuma bituma nawe avuga ati ariko iri bumba nshobora kurireka. Arahaguruka, abo bamuhamagaye hari abagiye bamubwira bataha nta hari akazi, arahaguruka nawe atangira gushakisha akazi, aza kukabona mu murenge wa Kamonyi ku ishuri rihari, ishuri rya primaire aho yigisha iby'indimi kuko muri segonderi y'izindimi, hanyuma akanabakorera na kontabilite kuko muri university yize kontabilite. Monica rero avuga ko ubuzima bwe bwabaye bwiza cyane nyuma y'ibyo byose yaciyemo. Uyu munsi uraza kubona ifoto yarambwiye ati nifotoreje iwacu ku nzu yacu narayikoze yarahindutse, babaga mu nzu y'ibyondo mu nzu ya sima. Nawe ubuzima bwe bwabaye bwiza nkuko nawe agiye kubyivugira. Amafaranga yo mu ibumba ushobora gukora icyumweru cyose wazajya kugurisha ukabona amafaranga 1000 cyonyine. Niba rero mbona umushahara hagati y'ibihumbi 50 na 60, wumva yuko ayo mafaranga yakoresha umukozi mu murima, ayo mafaranga yahaha, ayo mafaranga yagura amavuta, yagura umwenda, yagura n'amakayi y'abana mu rugo, urumva ko hari mwitandukanyirizo. Ubu ngubu mfatwa nk'umuntu ufite akazi, ikibazo runaka kiravuka, bati mwana wacu se dufashe gutya na gutya, ariko mbasha gukemura ibibazo bya hato na hato byo mu muryango. Assumpta Kaboyi, ubuzima bwa Monica Mukayiranga birumvikana bwarahindutse bwabaye bwiza kurushaho, ariko se leta y'u Rwanda ikora iki kugira ngo abo basigajwe inyuma n'amateka bashyirwe imbere mu kwandika amateka mashya y'ubuzima bwabo? Leta y'u Rwanda ikora nk'ibyo yakoreye Monica, yamushakiye ishuri abana baba basigajwe inyuma n'amateka. Nubwo benshi badakunda kwiga, ariko bake babashije kugira ubwo bwenge bagatsinda, benshi leta igenda ibashakira amashuri. Ni bake nanone ariko kuko n'umubare wabo nabo uracyari muke, kuko imiryango yabo ivuga ko bageze ku 36 gusa. Rero leta y'u Rwanda ibazamura nk'abandi banyarwanda, ni nayo mpamvu itakifuza ko bavuga ngo abatwa, abahutu, abatutsi bazamukira kimwe n'abandi baturage basigajwe inyuma n'amateka bafite ibibazo